Mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwanya urabiyeko ino video. Tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukora ikivuguto kiryoshe cane ugikoreye ngaho muhira iwawe. Haraciye igihe kingana n'ukwezi kumwe ndaberetse uko ushobora gukora amata y'ifu uyakoreye ngaho muhira iwawe. Rero kuri iyo video nararose commentaire y'uwitwa Akeza Providence avuga ati merci sana kuzi, c'est ma cousine, ndamukunda cyane. Aravuga ati uzotwereke uko bakora amata y'ikivuguto. Rero ndagushimiye cyane ma cousine Love Providence uko washoboye kwandika iyo commentaire niyo yatumye niyumvira gukora ino video. Bakunzi b'Imibereho TV nagira ndabamenyeshe yuko ikivuguto coroshe cyane gukora, muraza kubibona. Rero icyo ukora urafata isafuriya yogeje neza, uba wayogeje neza, hanyuma ugasukamwo amata, urayaruyungura, byiza urayayungura kugira ngo utuntu tutameze neza twose tuvemwo. Hanyuma rero jewe nakoresheje amaritiro 4. Wewe ushobora gukora iritiro 1 canke 2 canke 10 na 20 urashobora kuzikora nta kibazo bivanye n'ikivuguto ushaka gukuramo. Ushaka bikeya ukoresha make, ushaka cinshi ukoresha amata menshi. Rero aho turayashira ku ziko, aho ari ku ziko. Igituma mubona ndiko ndayagaragura atarabira ni kugira ngo arya amavuta avamwo, arya yireka hejuru ntashobore kuja hejuru. Uyaretse ashobora uca usanga habaye vya bidudagu turiko turanka. Umusanzu amata y'ikivuguto ni byiza kuyacanga, ukaguma uyacanga kugira ngo turya tuntu ntitubonekemwo mu mata, arya amavuta ntiyireke hejuru. Nico gituma mubona ndiko ndayacanga kugira ngo avangike neza. Kuri bashasha ndabahaye ikaze, ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Uraza kubona ahantu handitse ijambo sabone rifyondeko, ndabigusavye urifyondeko. Uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Murabona yuko amata yacu arasebuye, arabize, ari kuri 100 degrés Celsius niko abazungu babivuga. Muri ico gihe rero amata abize ntuyareka uko, uraguma uyacanga ukayavanga kugira ngo ya mavuta ntiyireke hejuru. Mu nyuma urategura ibase canke ikintu cagutse ugashiramwo amazi akanye. Mbega ayo mazi aza kudufasha iki? Ayo mazi turaza guterekamwo ya safuriya kugira ngo amata yacu ahore n'ingoga. Tuyahoze n'ingoga. Uraguma ucanga kugira ngo ya mavuta ntiyireke hejuru. Uraguma ucanga kugira ngo amavuta ntiyireke hejuru. Turiko turondera amata ashushe nk'akazuyazi, nk'amazi y'akazuyazi. Nibaza ko muyazi, ntashushe cane kandi ntahoze, biri hagati na hagati. Mu nyuma canke ufise thermometre pima amadogre Celsius ari hagati ya 40 na 45 canke ukoresha ubwo buryo ndaberetse. Urashira ku rukoba ukumva ko adashushe ataguturira. Mu nyuma rero turashiramwo yawurute. Iyo yawurute rero nkuko mubibona iri plain, nta kirungo na kimwe kirimwo, nta sukari irimwo, nta gituma atukura canke asa na rose birimwo, nta kintu na kimwe kirimwo. Ni ukuvuga ni yawurute ata kirungo na kimwe kirimwo. Mu bisanzwe je nakoresheje yawurute kubera nta kivuguto narifise mu nzu. Iyo ufise ikivuguto urakoresha ikivuguto ugashiramo ugacanga.
utagifise naho uca uja kurondera yawurute canke ukarondera ikivuguto aho bakigurisha ugashiramwo. Aho rero nkuko nababwiye nakoresheje amaritiro 4. Muri ayo maritiro 4 nshizemwo 450 grammes. 450 grammes niyo nshizemwo. Ego mu nyuma donc ico kivuguto canke iyo yawurute niyo iza kudufasha gukora ca kivuguto, muraza kubibona. Mu nyuma rero uhejeje gushiramwo ikivuguto uracanga neza ukavanga kugira ngo bivangike neza nyene ibe solution imeze neza. Sinzi ngene nobibasigurira mugabo ni kugira ngo ubicange neza kugira ngo hose bise. Kuko murabona ko twashizemwo ibintu bimeze nk'umenga n'ubuyi dushira muri quantité liquide y'amata, urumva turacanga kugira ngo bicangike neza. Nuko uhejeje gucanga neza uca utegura akabido canke ikindi kintu mugabo gipfundikirwa. Je nahisemwo gukoresha akabido ugashiramwo ya mata wacanga na yawurute canke wacanga n'ikivuguto nkuko naberetse, uca uyashira mu kabido. Nuko uhejeje kuyabuganiza mu kabido uca urondera ikintu gisusurutsa cane. Urarondera ikintu gisusurutsa cane ukayashiramwo, hanyuma ukayatereka ahantu. Uca uraraba aho uyatereka kumara amasaha 12. Ushobora kurenzako gatoya ariko nturenzako cane. Amasaha 12 aheze ikivuguto kizoba camaze kuboneka. Ushobora gukoresha amasaha 15 canke 20 nta kibazo, ariko jewe nakoresheje amasaha 12. Amasaha 12 rero araheze. Amasaha 12 araheze, nayashizeho mw'ijoro, bukeye bwaho ndaharura amasaha 12. Iyo niyo resultat naronse. Cari cafashe neza 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 cane. Nuko uhejeje gukora ikivuguto uca ugishira muri frigo ugakanyisha, kuko burya ikivuguto kiraryoha cane iyo gikanye. Mu nyuma uhejeje gukanyisha ugaca wihereza. Nagira ndababwire bakunzi b'Imibereho TV, aya mata yararyoshe cane. Si ukuvuga ko yaryoheye jewe jenyene, nabo twari turi kumwe nabahaye baravuga ati ego bakuye inkofero. Aya mata yararyoshe cane. Nagira ndagusabe mukunzi w'Imibereho TV uyakore nawe, uyakorere ngaho muhira iwawe, uzotangara, uzogwa mu mazi. Araryoshe cane. Araryoshe gose, yararyoshe, ndabisubiyemwo yararyoshe. Ndabashimiye cane bakunzi b'Imibereho TV, ingene mudahengeshanya gukurikira ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Imana ibahezagire cane, naho ubutaha mu kiganiro kizokurikira.